wa Kristo. Haleluya, amen. Mutuze rero wesa, mutuze bakristo bagira yeme, batuze. Ikibazo asoma igitabo bita Siri ya Majini paje ya 200 kiravuga kiti ati ni Muhammad wenyene aliyemusilimisha shetani. Pedai kinori karagomba gusoma uliruka shetani wake au kusoma wake. Sema ukweli, kuri ako kajambo ntako wasomye Pedaya kandi sino utaburi gitabo je. Pedaya harimu kuza nacho tugende. Shetani wake, yani shetani wa huyo mtu, mfano wa huyu ni nani? Rekanda kwa karorero nore gitabo cha Ellen White ivyizigiro bihambaye paje 111 nakoreka karorero 111 igitabo c'abadive mu gipinge naha nyene narigeze kuvuga uyu yarigeze kuvuga aho hambere hashize izo ningisho z'abadive yuko papa w'Iroma ari cariyo ca Kristo. Bahora bigisha abadive kera ko papa ari cariyo cande ca Kristo. Okay, ubu rero ndababwiye bamwigisha abadive ko papa ari umukeba w'umwami wacu, ari umukeba w'umwami Yesu, kandi papa w'Iroma kandi papa w'Vatikano, kandi papa ni intumwa ya Satani. Takbir, Allahu akbar. Ikigo kivuga kiti hagati y'abakristo n'abayisilamu ni bande bafitanye ubucuti n'amaji? Ni turabanye wa mbere n'umuntu ayoboye ubukristo kw'isi yitwa nde? Papa, nkuko byigishwa n'abadivantista mu gitabo ca Ellen White. Ikibazo rero kiraje, nuno munsi papa niyaza tukamutoza ishahada aca umuyisilamu nk'uko Imana Muhammad yasirimishije umuntu arimo shetani akaba umuyisilamu. Takbir, Allahu akbar. Usubire bose nakwishuye. Sasa ni bande bafitaniye ubucuti n'amashetani? Ni bande bafitaniye ubucuti n'amashetani? Sico kigwa ego Abayisilamu ndababereke ego. Reka mbere ko batarabadive sibyo. Ico gitabo ufise cyitwa gwiki basomere umwe muri mwebwe n'umugwanizi. Ico ni gitabo c'abakristo dusome paje ya 51 haravuga abonerekeje kwa pastor atarabadive. Soma hiyo aharababeshi ahantu uzosanga hari kinyoma mwaba mubyuma ngo haleluya Imana irambariye imubwiye ngo aharababeshi aharabadayimoni uzosanga abadayimoni. Usanga ububeshi n'ibinyoma hose, urashobora kwemeza udatinya ko habaye ukwinjiranwa n'abadayimoni. Uca ushobora kubona ko habaye ukwinjiranwa n'abaki? Abadayimoni. Komeza. Abenshi muri twebwe abaki? Abapasitori twarembewe impwemu mbi. Mu bikorwa byacu kubera ibinyoma tuvuga. Allahu akbar. Abantu bambere baremewe amajini n'abapasitori, nico gituma bari baduze ikiganiro nk'abaroraje. Haleluya, Imana irambariye ikubwiye mwahuriye he? Hari mwe mu mbizi bakoresha. Ico ni kimwe. Reka dusubire ku badive. Mbegera n'abayiti nawe tubwiye ngo ibyaduka byo mu misi imperuka paje 61. Soma hiyo 61. Naam, 61 haravuga wiki bitewe nuko ari atubwiye ngo amajini ngo nakindi gitavuza atari koro ni ere n'abayiti umudive ashaduha amakuru avuga ngo iki bitewe nuko yego amajini amashetani amadayimoni impwemu mbi ibinyabwoba bizokwizera Bibiliya. Allahu akbar. Niko ndavyerekana barambwiraho nasimvye ngibi mwarimu sa ni naco gituma ugiye ngahanyene 60 aho nyene muri byaduka byo musimbero naho nyene 62 na 3 amajana 584. Sara hiyo amajana 584 yaravuga ico gitabo ni cy'abadivantista musim ahanari mwe gipinda muri avuga ngo iki wiki satani yihindura nka Kristo. Abayisilamu takbir, Allahu akbar.
ngo Satani yindura nkande nka Kristo wumva yindura nka shehe oya ni nacyo gituma twiga mu gusoma Qur'ani 16 Qur'ani ugenda hariya nyine 98 havuga ngo nawe uzoba gusoma igitabo amajambo ya Qur'ani uzobanza uvuga uti a'udhu billahi minash shaitani rajim nikize kuhoraho andinde na Satani andinde Satani yavumwe acarambaza ngo mbega amajini ngo asengera mu musigiti reka ndakwereka aho baritwa ibyahishuriwe Yohana 2:12 ibyahishuriwe Yohana 2:12 naam ibyahishuriwe Yohana 2:12 reka kwifata mu mutwe urasha ibyahishuriwe Yohana 2:12 naam haravuga abarimu avuga ngo iki agasubira hakavuga 2:12 ati ndazahuba kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Iperugamo wumva ari ry'umusigiti w'ishengero ry'Iperugamo wiki utufise inkoti karisha arabugiri jeruvumviriza jeruvero ndazahuba nanye ndazahuba jeruve ndazaba ni mu rushengero kwariho umurwa wa Satani uri umurwa mu Kigiriki handiswe ngo intebe ya Satani Allahu akbar intebe ya Satani iri mu rusengero sasa mu musigiti hari yiki 72 Qur'ani 12 72 Qur'ani 72 Qur'ani soma 72 Qur'ani naam 72 Qur'ani fanya haraka haravuga atamakenga imisigiti yose ningoro zuhoraho Allahu akbar